Ndabaramukije inshuti namwe abagenzi muri kumukurikirana imboneshakure yanyu ya BTV Burundi. Sangwe ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa 25 Nyakanga umwaka wa 2024. Hatangimana Patrick ni jengera ndabashikirize mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Kuva ku wa 23 Nyakanga umwaka wa 2024 umuhora wa internet utangwa na Starlink urakoreshwa ku butaka bw'u Burundi. Abashaka gukoresha iyo internet bari bakoresheje amakarata mpuzamakungu ya Visa, Mastercard canke American Express, ariko ngo mu kiringo c'indwi zibiri amafaranga y'amarundi azoba atangwe gukoreshwa mu kuronka iyo internet. Nayo ngo ibura ry'abigisha n'ibikoresho mfashanyigisho bike ni bimwe mu bituma akanovera k'ubumenyi mu mashure gasubira inyuma. Ayo n'ayandi ni mu kanya. Ndasubire kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'amakuru tugira duhere mu gisata c'indero. Ibura ry'abigisha n'ibikoresho mfashanyigisho bike ni bimwe mu bituma akanovera k'ubumenyi gasubira inyuma mu mashure. Vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo indero n'ubushakashatsi François Habyarimana. Kuri uyu wa 23 Nyakanga umwaka wa 2024 Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yarabajije umushikiranganje Dr François Habyarimana mu vyo ajejwe harimo indero n'ubushakashatsi igihe yari umutumire mu nama nkenguzamateka. Bimwe mu bituma indero mu mashure iriko irata akanovera ndetse n'abigisha muri ico gisata badakarihirizwa ubumenyi uko bikwiye. Umushikiranganje Dr François Habyarimana yagize ati: ibibazo nyamukuru duhura ni bibikurikira. Ubwa mbere mu bushikiranganje tujejwe turafise ubukene bw'abigisha, ugasanga biba ngombwa ko dukoresha abakutsa kivi n'abakorera bushake mu mashure y'intango n'ayisumbuye. Abo nta musaruro mwiza baheza ngo bazane, kuko kenshi usanga bariko biruka muri utu canke turiya. Notanga akarorero nko muri kino gihe duheruka gutangura umwaka, abakutsa kivi twakoresha benshi bari muri rusansuma. Ubu twatanguye amashure rusansuma itarahera, bisigura yuko umukutsa kivi twari twiteze yuko adufasha kuduza ikivi twatanguye umwaka ari muri rusansuma, bigatuma abajejwe indero mu ntara no makomine baca barondera undi mukutsa kivi aza kumusubirira. Murumva yuko ivyo bihungabanya indero, mbere bigahungabanya n'akanovera k'inyigisho dutanga. Ubugira kabiri turafise ubukene bw'ibikoresho fashanyigisho na cane mu mashure y'ubuhinga n'ay'imyuga. Tubibutse ko amashure y'akarorero agera kuri 5 mu gihugu cose, mu ntara za Gitega, Makamba, Bujumbura, Ruyigi na Ngozi. Nkuko twari twabivuze mu ngingo nkuru z'aya makuru, kuva ku wa 23 Nyakanga mwaka wa 2024 umuhora wa internet utangwa na Starlink urakoreshwa ku butaka bw'u Burundi. Abashaka gukoresha iyo internet bakaba bakoresha amakarata mpuzamakungu Visa, Mastercard canke American Express, ariko ngo mu kiringo c'indwi zibiri amafaranga y'amarundi azoba atanguye gukoreshwa kugira umuntu akoreshe iyo internet. Ni muri mugenzi wacu Ale Loris Indongozi. Iherutse kwemererwa ku lisansi gukorera mu Burundi izotanga internet biciye mu muhora wa satellite. Iryo naryo riko ritegura kuza gukorana mu Burundi kugira ngo bishinge imizi maze tuzoheze turonke internet imeze neza. Tubizeye rero yuko ubu ico kibazo kigiye gutora umuti vuba cane, muzoronka internet
imeze neza. Aho hari kuwa 28 Ruheshi umwaka wa 2024 mu ntara y'Amakamba mu kiganiro abashikiranganji ba leta y'u Burundi bagirishije aho Leokadinda Ndacayisaba umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yariko aremesha abarundi ko ikibazo c'umuvuduko wa internet kibonekeza mu Burundi kigiye gutorerwa umuti hifashishijwe umuhora wa internet wa Starlink usanzwe wegukira umugwizatunga w'umunyamerika Elon Musk. Ayo majambo ntiyabaye amasigara cicana kuko kuva kuwa mbere igenekezo rya 2023 Nyakanga uyu mwaka internet ya Starlink itangwa n'ishirahamwe SpaceX irashobora gukoreshwa mu Burundi. Ku munsi wa kabiri igenekezo rya 2024 Nyakanga umwaka wa 2024 niho Elon Musk yemeza ku rubuga rwiwe rwa X ko internet ya Starlink itanguye gukoreshwa mu Burundi. Abashaka gutangura gukoresha uwo muhora bashobora kuyigura bakoresheje amakarata mpuzamakungu ya Visa, Mastercard canke American Express eka n'izindi karata zose zemewe na Starlink. Abifuza kugura iyo internet mu mafaranga y'amarundi bategezwa kurindira ikiringo c'indwi zibiri aho azoba hashizweho umudandaza wayo mu Burundi. Mwomenya ko iyo internet ya Starlink izanye umuvuduko wa 5G mu gihugu c'u Burundi. Nshuti ne mu bagenzi muriko murakurikirana ano makuru twabateguriye, mudukundire tuyabandanirize mu gisata c'inkino aho ngo amahera ashigwa mu gisata c'inkino ari make ugereranije n'ayaba ategekanijwe nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji Gervais Abayeho mu vyajejwe harimwo inkino n'imico kama. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Ivyisungwa mu kugabanganya mu bisata bitandukanye amahera habwa ubushikiranganje mu vyabujejwe harimo inkino ugaruka n'imico kama nuko inkino zoshirwa mu buryo bukwiye. Bimwe mu bibazo vyabajijwe n'abashinga amateka Hatungimana Atanazi na Marika Pamphile igihe umushikiranganje mu vyajejwe harimo inkino yari umutumire mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Dufate Vitaro izosohoka mugashira ayo mahera gihe equipe itavanshije amahera agakora ibindi gihe yavanshije amahera akabandanya agakora. Muri aya mafaranga babaha quel pourcentage mushira murungika mu bintu vya sport? Lo sport irafise ukuntu igira yotogenera uburyo ugasanga ahabwo kuguma basolicita amafaranga ku gihugu ugasanga iyo sport iravyara amafaranga ku karoro nko kuri equipe nationale du Burundi. Niyihe budget muri ano mafaranga muyiha kugira ngo ishoye gutera intambwe? Umushikiranganje Gervais Abayeho ajejwe injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko inkino ugwaruka n'imico kama yishuye ati kenshi usanga ari ibikorwa biba byatunganijwe muri PTBA mugabe gahabwa uburyo budakwiye niko no bivuga. Chaque ministère afise des priorités ariko hari ibyo twita priorité de priorité. Murabona ingorane tumazemo iminsi z'ibitoro, donc les produits essentiels ari bitoro, imiti, imwavu baduhaye amafaranga ngana n'imiliyari arenga gato miliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi, ariko ane budgetaire yagiye guhera twakoresheje amafaranga arenga miliyaridi 9. Murumva ko habaye dépassement sinavuga y'ibite 10 y'ibite birenga ijana, kandi ndushobora kureka kwitabira ayo mahiganwa kuko nivyo twiyemeje biratuma igihugu cyacu kibonekana akabare yo numa image y'igihugu ku isi na makalendrier tuba dufise dutegereza kwitabira haba umupira w'amaguru, w'amaboko, volleyball. Jeruko mu gihe abarongoye imigwi itandukanye mu nkino zitandukanye badasiba kuvuga ko badashigikiwe bikwiye. Nshuti ne mu bagenzi muriko murakurikirana ano makuru twabateguriye, imbere yuko tuyarangiza mudukundire tubanze dukubitire hirya rino mu makungu turebe ibivugwayo. Kwa 2024 Nyakanga i Bamako ishirahamwe ry'abanyamakuru batagira imbibe RCF n'amaradio arenga ku 500 y'abanyagihugu basavye ko ikinyamakuru cyo mu karere ka Sahel kikingirwa. Ako karere karangwamwo ibikorwa vy'iterabwoba karabaye intambamye ku binyamakuru, ubwicanyi no kubura ko abanyamakuru vyariyongeye mu myaka iheze nkuko icegera c'ishirahamwe ritagira aho yegamiye bimenyesha. Uwo mutekano muke watumye amaradio menshi y'abanyagihugu yugagwa, naho biruko ayo maradio akaba ari ngirakamaro kumenyesha no gukangurira abantu no guhindura ingendo. Kubera izo ngorane ishirahamwe ry'abanyamakuru batagira imbibe risaba ko ivyaha vyakorewe abanyamakuru byo kogwako amatohoza. Iryo shirahamwe kandi
isaba ko abanyamakuru bakiri mu ibohero barekurwa, hasubirwamo ibibanza vy'amaradiyo y'abanyagihugu vyari vyasambutse no kwemera akamaro k'ibinyamakuru vyo muri ako karere muri ivyo bice birangwamwo umutekano muke. Muri Mexique, abantu babiri barapfuye mu bumanuko bwa Mexique inyuma yaho igihuhusi citwa John giciye. Ico gihuhusi carateye hagati y'igisagara ca Acapulco n'ikindi gisagara gikundwa cyane muri Mexique arico Puerto Escondido, aho ikibuga c'indege mpuzamakungu cari cugawe vyifata kibanza. Ibisagara vyegereye ku nkengera y'ikiyaga muri Guerrero vyarashikiriwe cyane n'amabarabara yarugawe, umuyaga nkuba urabura, amashure n'ibikorwa vyarahagaritswe. Ivyo vyavuzwe na Nico Salgado. Intara iri hafi yaho ari Oaxaca nayo nyene yarashikiriwe n'ico kibazo. Hashizweho amazu y'uburaro y'igihe gito, amashure nayo arugagwa muri izo leta zibiri. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira abanyagihugu carasohoye itangazo kuwa mbere gisaba abanyagihugu mu turere twashikiriwe n'ico kiza kudasohoka no kutugurura amadirisha. Nino ngaha tugarukirije ano makuru twari twabateguriye avuga kuri uyu wa 25 Nyakanga umwaka wa 2024. Hatangimana Patrick nije nariko ndabashikiriza. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana gushikaha nimugira muba mubahwe na Gahwana.